Cyanejeje nuko c'était une école privée yari mu poroti mu nyuma narasubiye mu Rwanda abana bagiye bize muri iryo shure baciye badushima ati Mutama ati rya shure mwatwigishamo yari petit séminaire y'abapentecote umwana umwe yashobora kuronka ubushimwe butatu kuko yagiye muri izo mvo zose hanyuma igice cya kabiri gishitse byaba byiza kurusha ngafata umwana ati umwana azoba yungutse purusa 5 nzomuha agashimwe ipurusa 10 nzomuha agashimwe karuta umwe 5 ivyo bintu bo kongera kubikora. Turabashimiye mwebwe mwese muri ko munadukurikirana. Ihangiro ryacu ni gutuma abarundi isinzi bashikirwa na buno butumwa bwiza bw'iterambere biciye mu biganiro tubashikiriza buri munsi kuri Agaciro Media. Ejo tubasaba rero nugira subscribe canke sabone kugira ngo tukwize umuryango w'abarundi barenga 100,000 bafashwa biciye muri bino biganiro. Okay, yes, tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongereka amagara meza n'amafaranga. Ni omdishanjima niyo mugiye kubana muri kino kiganiro ariko kandi nkaba nabazani mutumire adasanzwe yaje kutusangiza bimwe mu vyonzi neza ko abarundi n'abarundi kazi bakeneye. Tubaramutse cyane Mutama. Maramutse. Tubaha nikaze ku Gaciro Media. Ego murakoze cyane. Ego. Mugiriwe ko mwidondora nibande bagiye kuganira abarundi. Murakoze nitwa Baranyizige Rodolphe. Nkaba ndumukukuruke nahoze nkora muri education mu bushikanganje bw'indero. Nkaba rero ngiye kubaganiriza ku bikorwa nakoze cyane bijanye n'ivy'indero kuko ariho nakoze. Ego. Uyu munsi mucatumye dushaka kuyaga ni igitabo mwanditse tubona neza ko abarundi cyo bafasha siritu cyane ngira ngo abafise abana baciga. Igitabo nabonye mwacise La clé de la réussite aux études. Ico gitabo gamuta kugira mucandiki mwacanditse mushaka kugifashiki. Murakoze cyane. Iki gitabo nguko kivuze La clé de la réussite aux études nacanditse mfise intumbero kugira ngo dufashe urwaruka rwacu igihe ruri mu ishure rwige neza ruronka amanota meza manota azotuma batera imbere mu vyigwa byabo gushika hirya hashoboka. Hari umwanditsi nabonye yavuze ngo uyu ushaka kunyegeza umunyafrika ibintu vyandika mu gitabo. Ibitabo gamuta hajya ngo nivyo bibitengatiye ubumenyi bwinshi abantu bakeneye amugani babimenye. Ibitabo donc bon uyu muco wo gusoma twebwe ngahe wacu ntuhari. Ariko mwebwe nkabize kera mwe mwize musoma uyu munsi ugaruka ntibiko basoma kubwa byatangiye gufira. Murakoze cyane nkuko bivuze burya ubumenyi bwinshi buri no mu bitabo kuko nkuko twavuze ku ishure baraguha ubumenyi ariko akenshi abigisha bagutuma ati ruhande y'ibi nakuyigishije genda usome ibitabo. Ariko nkuko bivuze abana bacu bakino gihe usanga ko gusoma ibitabo atari kwinshi cyane. Rero ndimvira ko twadukwiye gukora uko dushoboye cyane abigisha tugahimiriza abana bacu bagakunda gusoma kuko muri uko gusoma niho bazokora ubumenyi buzobafasha si mu ishuri gusa ni mu buzima bwa misi yose cyangwa no kuja imbere. Mugabo uyu muco ko umunsi tubona usa nk'uri kugenda ucika abantu kera byarashika n'ukeneye kwiteramisha akaba arateramiye ku gitabo. Uyu munsi ukeneye guterama ateramira kuri telefone kuri internet. Ariko kugira ngo umuco nibaza ko bavuga ngo iyo ushaka kugira ikintu cyo muri kazoza ukibiba mu bana. Mu bana rero tubishikaniye gute? Ego ugize neza kumbaza ico kibazo ntitwocika intege naho abana batavyitaho ariko ndiyumvira ko mu mashuri hakwiye kubaho yindi organisation yotuma abana basoma ibitabo
uwo muco wari uhari ndazi ko mu maporogaramu kuko navuze ko nakora mu bushikiranganje bw'indero barasaba bati umwana ageze mu ishuri kanaka azoheze asome nk'igitabo kimwe agisome imbere y'abantu bamwunganire ivyo nivyo biboneka nk'ivyacitse nk'ivyaheze mu mashure ariko ndiyumvira ko hari amashuri amwe niyumvira bikora kandi yoshobora kubikora kugira ngo abana bongere bakunde gusoma ibitabo kuko n'ubushakashatsi tuvuga ubukora ari uko hari ibitabo wasomye ugasanga hari akantu gashasha ukagakurikirana kugira ngo urabe ko wo kanonosora kugira ngo urabe icukuramo cogufasha kandi kigafasha abandi rero ndiyumvira ko dukwiye kwikubita agashi cyane cyane mu rwego rw'indero amashure akagerageza gukundisha abana gusoma strategie zo gusoma ndazi mu mashuri barazingira ababijejwe nk'abajejwe indimi haba indimi zitandukanye igifaransa tuvuge icongereza ndetse n'ikirundi kuko indimi zo zirakeneye ko zokwigwa neza zikanonosorwa bari bakwiye kuraba ukuntu ivyo bintu bokongera kubikundisha abana gute ndiyumvira noterera nuko bakwiye kugena abana babikoze bakagira ndazi nkuko nani nabivuze barabikora bakagira de competition abana babivuze neza bakaho dushimwe ivyo tuma ikaba motivation azoba de motivation usanga abana bongeye gukunda gusoma ibitabo kandi ivyo bogirira akamaro cyane yego ne burya naho nyene ku motive umwana urona nk'ubushimwe bakunze gutanga aho bikogwa babutanga mu mpera z'umwaka uwo yarananiwe n'ubundi biba byararangiye Nize neza ko ico kibazo jewe navuze ko ndabikunda sinshigikira cyane abatanga motivation mu mpera z'umwaka burya baba bagiye kumutiva umwana afise umwete uwo kuko muri kamere kiwe akunda gusoma ni byiza n'umwishuri akabitegura neza ariko iyo ateguye ama motivation tuvuga igice ku gice ni ukuvuga ufata abana ati abana bakoze neza naba ndabahaye udushimwe utu hanyuma uto dushimwe ukatanga ukurikije ati naka yakoze neza navuze ko nabikunda cyane jewe narigeze kurongora ishure naragenda mu mpera z'igice ca mbere ngatanga udushimwe nkurikije abana nka batatu ababaye batatu ba mbere nkabagashimwe hanyuma nkavuga ati ninde umwana yaronse pourcentage 75 kurenza ninde umwana yaronse atananiwe n'icigwa na kimwe nkagashimwe umwana umwe yashobora kuronka ubushimwe butatu kuko yagiye muri izo mvo zose hanyuma igice cya kabiri gishitse byaba byiza kurusha nkafata umwana ati umwana azoba yungutse %5 nzomuha agashimwe ipurusa 10 nzomuha agashimwe karuta umwe wa 5 15 karusha umwe wa 10 abana wasanga bakora nukuvuga bose baca baje nk'umuhiganwa abana ati hagenda ndahashika kandi ico gihe nugo hakarora ibintu umuntu atoshima nkafata nk'umwana yose purusa 25 aronse 35 yungutse ipurusa 10 sindaba ngo nuko atashikanye 50 ariko kubera umwete yagize ndamushimira nukuvuga igice gikurikira ashobora kongera ko 10 n'ibindi nimvira rero ko ubushimwe bwari bukwiye gutangwa mu gice ku gice butuma abana benshi bakora nabamwe kuko harabananirwa atari uko babuze ubwenge ariko kuko batabaye motive basamaye ubu bakaburiye ubahamagariye kuza kubyitaho katusanga rero abana bose barize bujye kutaronka amanota meza no kubutiza iyo wize rero uronka amanota meza mugabo cangira ikibazo muvuze ko mwabashimira kandi n'ubu urumva ko umuntu wumuhimiriza ngo utotuntu badusubizeho neza cyane none ko abarezi aribo bigisha usanga bahembwa amahera makeyi ayo muheza ke akabajya gushimira abo bana acavaye none abana bakore mu yabo oya si mu yabo je ico gihe reka ndaguha karori ico gihe nabikora ari mu ishuri lycée communal naho nari directeur kubera Minerval naramenye ko njera ayo mafaranga sinayisaba n'abavyeyi ngategura utwo dushimwe
amakaye impapuro 100 amakaye y'impapuro 60 nkurikije uko babikoze ico narabikoresha ariko hari bindi je mu byo nshigikira nuko ishure rije inama n'abavyeyi abavyeyi ukabumvisha yuko tukeneye ko abana banyu biga neza muraje tuje inama turabe ico twoshigikiza sabana gusa ariko n'umwigisha kuko usabye umwigisha ko arenza kamasaha kanaka abagiza kigoro nta gusaba menshi ariko ashima uwo mutima wowe umuvyeyi wavuze ati aranyiyumviye ko reka mfasha umwana rero abana bacu babonsa babafasha boronka amanota meza kandi ugasanga bagize umwete wo gukora hari kintu nanibagiye ngomba gukebura abarezi mu byo twarazwe kera bagira gutanga amanota publiquement na general bikora ndi kwishuri nk'abasobora hanze bose nukuvuga bijya burya ntabwo haba arimo no kumara amazi abandi baroza amanota neza cyane nico ngiye kuvuga ntitugira intumbero yo kumara amazi nukuvuga ufata babana bakoze neza nkuko naje kubivuga ukabaha agashimwe ariko ugezaho bamwe bitanga amashimwe ukaca ufata babana bandi bataronse amanota meza ukabahama bulute zabo c'est l'ordre alphabétique d'une manière indirecte araba yamaramaye c'est l'ordre alphabétique uba wamukingiye ngiye kuvuga toke nguwa 50 ni naka bijya ni bibi kuko agenda maramaye ujyana niko hanini abantu nk'ukuza tahaye discipline ariko kutamumaramaje rwoti uriya mwana yaronse amanota meza suka ndusha sinagize umwete atika nanje ndokore neza bazonshimire kandi aje en public aduge stage bamukomera amashi batuma abana bitaho kwiga ariko nababandi nabo biko bitagashati hariho udushimo turonka bikosore bagira umwete wo kwiga kuko ufise umwete burya ntaco ashika ku kintu cyo cyose yego ufise ikibazo muta imbere yuko kumure muca mudusobanurira ibigize ico gitabo yego ndashaka kumenya kugira ucandiye we ni wigeze uba mu mahanga neza cyane neza cyane abwize neza ko mbaza ico kibazo iki gitabo naracanditse kandi ubushikiranganje bw'indero bwaramfashije turabitanga mu mashure ngoma nibutsa abantu suko ndumwanditsi ariko iyo bamaze kuca mu ishure ugasoma hari gihe icimviro cyo kwandika kikuzamo je rero igitabo ugisomye muri avant propos narekanye yuko ndacanditse ndi préfet des études kuko ubujejwe gukurikirana abana uko bakora mu ishuri rero uko nagenda kugura ibitabo ndonderamo ibintu uko nogerageza gukuramo ibintu no kwifashisha kugira ngo mfashe abanyeshuri b'ishuri nari nakoreramo ngo baronke amanota meza byaciye iherezo bimviramo igitabo kuko ivyo nasoma narabikoresha mu banyeshuri nabagirisha amanama turaba uko mu vyifatamo mbere y'iki niki kugira ngo muronke amanota meza kandi iherezo vy'ukuri c'était une école privée au Rwanda nibuka ko hari mbere warakoreye mu gihugu cy'u Rwanda yego imyaka 11 muri iryo shure cyanejeje nuko c'était une école privée yari mu poroti mu nyuma narasubiye mu Rwanda abana bagiye bize muri iryo shure baciye badushima ati mutama ati rya shure mwatwigishamo yari petit séminaire y'abapentecote ba petit séminaire urozi kara abantu bigisha neza foko tubimenya ati twashitse ahantu tugahura n'abandi tukamenya nkabo ndetse canke tukabarusha ati mwe mwize byaciye bitunezeza kuko twavuga tuti wa rutonde yandero twahaye abigisha abanyeshuri bacu bayishize mu ngiro ntivyabatetereje rero bituma umuntu agira neza cyane neza cyane yego muvuze mwarigishije mu gihugu cy'u Rwanda yego niho honyene mwarabaye canke mwakoze urumva hatari mu Burundi niho nakoze tari mu Burundi kuko nahejeje amashure mu mwaka wa 1983 licence psychologie scolaire ncanda gukora mu Rwanda kuva ico gihe nagumye muri iryo shure ndabumwigisha ndaba préfet des études ndaba directeur hanyuma igihe kirashika ndatahuka iwacu ndahose iwacu nashikiye mu ishure
ndigisha mu vyigwa nigisha, hanyuma ndaba directeur. Aho nabaye directeur niho nakora iyo experimentation nakubwiye, aho dushima abana nkurikije uko bakora, kandi vyatumye abana vy'ukuri biga neza, kuko ndibuka abo twaho dushimwe bagira umwete wo kwiga. Abenshi naho yari lycée communale, abenshi barahejeje nk'umwaka w'icumi bakamenya teste, bakabandanya bakaza ni muri kaminuza y'u Burundi, les universités privées zari zabe nyinshi bakamenya. Urumva twaravyishimira ati babana kubera twabamenyereje kugira umwete wo kwiga, rabiyo bashitse no gushika harenze aho bohashika. Ego tuje rero mwidonido gico gitabo. Ego me umuntu wumvise la clé de la réussite aux études, ico gitabo umuntu yosheshe ucume ngo kirimo ibintu umuntu yokenera, kigizwe n'ibiki neza cyane, ngira ngo mushayi muduhe maja mu makeya. Okay, nivyo harimo ibyo umuntu yokenera. Jewe sinzi ngira reka no basomera gusa le chapitre zigize ntabisobanuye kugira ngo mwumve uko biri, hanyuma ndaza kuvuga ku bintu bikuru birimo. Iki gitabo kigizwe ni chapitre 8. Ubwa mbere hari l'introduction, hanyuma kwa chapitre ya mbere connaître son style d'apprentissage pour mieux apprendre. Chapitre ya kabiri, comment organiser son travail scolaire pour réussir ses études. Chapitre ya gatatu, les bons gestes mentaux de l'apprentissage. Chapitre ya kane, facteurs facilitant la mémorisation. Chapitre ya gatanu, comment apprendre les disciplines scolaires. Chapitre ya gatandatu, guide pratique de la réussite scolaire par la méthode de la galanterie. Chapitre 7, comment apprendre 2 fois plus en 2 fois moins de temps. Chapitre 8, comment apprendre comme un ordinateur. Hanyuma tukarangiza avec la conclusion. Kikoreshwa na bose ariko cyane kikwiye gukoreshwa n'abarongozi b'ishure, directeur na préfet des études n'abandi, kuko muri kwishure bagomba gushika kure. Mu ntango z'umwaka w'ishure bari bakwiye kugirisha inama abanyeshure ukuntu bakwiye kuzokwiga ivyigwa vyabo kugira ngo baronke amanota meza. Nico gutuma navuze nti hari ico bita planification hebdomadaire. Nukuvuga ico gihe kuva ku munsi wa mbere kugeza ku munsi w'Imana, kuva ku isaha ya mbere kugera hariya mu isaha zo ku mugoroba, hakwiye kuvugira ati umwana akamenya ati ku isaha iyi ndakora iki niki. Hakaba amasaha agenewe ku ishure, byo kurya, byo kuruhuka, umwanya wo kuruhuka n'ibindi. Hanyuma inyuma y'amasaha, pourquoi planification? Ni ukuvuga muri urwo rutonde navuze ati hariho strategie z'uko abana bakwiye gukurikiza mu kwiga. Yari akwiye kumenya yuko igihe aza gusubira mu vyirwa akwiye kubisubiramo afise urutonde kanaka. Abashakashatsi baremeza yuko igihe umwana agomba gusubira mu vyigwa akwiye gutangura gusubira mu vyigwa bimugora, ibyo afise mo de difficulté, akabiha umwanya ukwiriye, hanyuma agahereza ku vyigwa vyoroshe kuri we. Nukuvuga ibyo ugo rutonde rwari kuva arashobora gufata ikigo kimugoye akagiha nk'amasaha 2 akakora n'ibindi. Ikindi naco wambajije neza, abafise uruhara yego nabo, ariko n'abavyeyi bakwiye kugira uruhara. Nukuvuga uruhara rw'abavyeyi n'uruhe. Umwana yavuye ku ishure, igihe Imana yahezagiye umuryango, bari yakwiye kuronka afungura. Aronse afungura agafata umwanya wo kuruhuka atari munini cyane. Hanyuma avuye kuruhuka akaca atangura gusubira mu vyigwa vyiwe akurikije rwa rutonde yihaye. Aho muri stage nagwi hariho iby'abashakashatsi berekana mu gusubira mu vyirwa birasabwa yuko bishobotse umwana akwiye gutangura gusubira mu vyigwa yize uwo munsi. Ati kubera iki? Ivyigwa yize uwo munsi abakivyibuka mu mutwe wiwe, kandi uburyo bwo kubisubiramo ntakwiye kubisubiramo abisoma, akwiye kubisubiramo nk'akarorero ikigo cy'igiharuro enonse batanze kayandika, ayanditse akaca
akorokera gasa nk'ugikora gushasha neza cyane nico mugira ico nari ngiye kuvuga no kuvuga akaca afata brilliant yanditse ya enonce akaca abaza umutwe wiwe ati mutwe wanje igihe umwigisha yari kwigisha yakoze uhari ndagusavye usubiremo uvyandikaho umbwire ko umwarimu yabikoze ubwo n'uburyo bwiza cyane butuma abana aragenda akavyandika umutwe atego yatanguye iki akacandika akurikiza iki ca kabiri etape ya gatatu ya kane geze ku ya gatanu akavuga ati patron ndibagiye ariko acafatika hamwe yavyanditse aca bizana akaraba ati iki cambere wanditse nico yakoze tego usanze ari cyo ukatuvivura ati nico kugeza aho yananiye atahanana niwe basha ati karakantu gato kumenyereza umunyeshuri gusubiramo gutyo bimuha a développer des compétences des capacités zidomupermeta igari mu ishure ashobora kubireproduiza byose atabiravye urumva ico ni gikorwa ciza cyane aho kiri mu byo nyene muri kitabo navuze mu kwiye gukurikizwa igihe umwana asubiramo akwiye gusubiramo ivyo yize uwo munsi kuko abakivyibuka hari abashakashatsi berekana yuko ibyo wize uwo munsi ufise uburyo bwo kubuka ivyibuka mu minsi ibiri ire ucibajije ushobora kucibuka ariko urengaza iminsi ibiri ucagisubiyemo gihinduka gishasha nico gituma rero bisabwa yuko umwana agomba kwiga neza akwiye kubisubiramo bishobotse uwo munsi nyene bigoranye ntibirenze iminsi ibiri ivyo rero nugo rutonde ndaruha muri mu byo ndekomanda muri stratégie c'est représente étape ya mbere cyo mpejeje tuvuga c'est représenter mentalement ce qu'on a vu dans le cours X ica kabiri mettre les notes en ordre nukuvuga umwana icigwa bayize igihe bishoboka na candika hari gihe habarimo amajambo ko agoye na rabisobanuro yayo hanyuma hakaba ndetse hari n'igihe haba harimo na formule akamenya ko uko ayifata ariko cyane cyane nukuvuga aragira urutonde mettre note en ordre gukosora signification hanyuma akaca agenda kuri etape ya gatatu amaze gusobanura amajambo akomeye akongera gusoma urumva cacigwa cumva neza cyane haca haza etape ya kane kandi nziza igihe ngira expose ndakunda kubaza abana ati mbe imbago murazi ico arico abana bagatwenga burya nukuvuga ubugiye kuri etape wamaze gusubiramo ukaba wabitahuye ucumenya gutegura muri nasomye ibintu by'ingenzi nibihe aho rero ngomba gushika ko umwana yatahuye ikintu doit faire le résumé de la leçon la synthèse de la leçon kugira synthèse ntibiba bikwiye umaze kugira synthèse iyo ni etape ya gatatu ni ya gatatu uco uyiga ukayifata mu mutwe uyize ukayifata mu mutwe no kuvuga ukwiye kuba ati kompejeje kwiga nkavuga ko nabitahuye mwarimu yombazo ibibazo bihe hanyuma mbaje uvyibajije ukiyishura birasabwa yuko abana mu mashuri akuze batakwiye kuvyiga rumwe ni kuvuga umwe wese yagize ya synthèse ariko barihurije hamwe ari bane bivuga ati bateguye imbago bose ntibazitegura kimwe kuko synthèse imbago ni iki imbago ntabaye umunyeshuri bahora batwenga ndize ko nawo kwibuka no kuvuga zikumengo ni tyo dupapuro bandika neza cyane bakatunyegeza neza urumva hajya n'intomba nico gutuma mbabaza ati imbago niki no kuvuga umunyeshuri iyo agira imbago ntiyandika ivyo arivyo byose avuga ati muri ibi ijambo ikintu gikuru niki no kuvuga rero tyo tuntu ashira kuri izo mbago yakwiye kuba ari bya memory neza cyane je naca navuga ati ngoma ndabigisha ko mukoresha imbago positivement no kuvuga zijya mbago baziteguye ku munota wanyuma umwana w'umunyabwenge wa munsi wa mbere yambaga la synthèse ayikora uwo munsi nige hazosubira mu cigwa ntazosubira mu ikaye azosubira muri zambago parce que yagize ni bonne structuration eko donc mutubwiye ivyo byose reka nangize kuri etape ya nyuma idakogo cyane ariko ifise akamaro ndakavuga ni kuvuga iyo wahejeje ivyo ukaba ufise icigwa kirimo ama exercice kora ama exercice ajanye
n'ivyo wize bimwe wize ni kuvuga ubu uriko renforcer les connaissances ziri muri ico kigo muri izo chapitre. Hari umushakashatsi yerekanye yuko umunyeshuri agira ses devoirs muyinga akakoresha amasaha 2 canke 3 iyo akoze ama interrogation canke evaluation aronka amanota y'umunyeshuri afise intelligence yaba ari faible, umunyeshuri ari faible, amanota meza kuruta umunyeshuri moyen atagize ses devoirs. Ni kuvuga ko gukora ses devoirs ni ikintu très important. Il faut ko abigisha bagihimiriza kugira ngo abanyeshuri baba bari ku renforcer ivyo bize. Murakoze. Okay. Donc nshengira kibaza gutya. Turabona abanyeshuri bayoberwa ku bwinshi. Ego. Cyane cyane nko mu bibazo vya leta. Ego. Nkajya mu nkazi ya concours canke exeta. Kugira none umunyeshuri ayoberwe biba byavuye. Byakomotse kuri we, byakomotse ku bamwigishije, byakomotse kuri bipfirahe. Urakoze cyane. Je ndabona ahanini birapfira ku munyeshure ariko ni handi birapfira ku barongoza bari mu tuvuga cyane cyane. Jewe ndizera ko umunyeshure yize neza ikibazo ico ari cyo cyose yo gikora. Navuze ko bipfira ku munyeshuri gute? Umunyeshure iyo wamuhaye iyo yiga kurikije gwa rutonde ya planification hebdomadaire navuze, hari ikintu nibagiye kuvuga. Ni kuvuga umwana akwiye gukora uko ashoboye akavyubahiriza umunsi ku wundi. Muri iyo planification hebdomadaire harimo imyanya yo kuruhuka, ivyo birakenewe, ariko ni kuvuga force discipline naho hari uruhara cyane cyane turi muhira gw'abavyeyi. Umwana aronse ivyo afungura naramuteguriye ahantu yicara akiga, sukwiga ngo yicare gusunga afata amasaha n'amasaha, arika agacisha mu mwanya wo kuruhuka ukamufasha kugira ngo yubahirize ivyo. Ngaruke kuri cya kibazo cyuko uruhara rwo kunanirwa ruri ku bana yatize neza, ariko abana ndaguha karorero kuko mvuga narabikoresha. Ndaza gutanga akarorero k'ishure y'abantu bakora neza, ni byiza ko bashimira. Ni kuvuga umwana yize neza, abarimu bamubaza ibibazo, uwo mwarimu atora ibibazo by'uburyo butandukanye. Muri ivyo bibazo atora harimo n'ibibazo biba bisa ndetse ntibisa, aba yakuye muri vya bibazo bahora bakora. Rero abanyeshuri bamenyerejwe gukora ivyo bibazo, question difficile, moyennement difficile, akama bitora hariya. Sinumva ukuntu yonanirwa. Ngabo gato gamutama nkamwe mwakoze mu bushiranganje bw'indero. Ego. Eske hariho ico ministere yoba itegekanya kumwigisha mu bijanye n'ibibazo baza abanyeshuri? Hari gitigiri runaka ntarengwa ko hari nk'umwigisha baza ikibazo kimwe cyangwa baza ibibazo bibiri. Urumva umunyeshuri ivyo atavyibutse kaba kamubanye. Umugabo nkiyo yari kubazwa 5 ahiye atoramo 2 cyangwa 3. Gize neza cyane. Aho ico kibazo ngira nagwava ndaciyoge kandi ari cingenzi. No kuvuga ubushikiranganje burateganya igitigiri c'ibibazo bikwiye gutangwa. Gitigiri. D'abord tuvuga le nombre d'interrogations. Yego. Uwofumu ushika kuri ico gitigiri aho kuja musi yacu. Uwofumu nakirenza. Ico nico giteganya. Nikindi naco. Niho nakubwiye turuhara si ku munyeshuri gusa. Riri niko responsable. Le préfet des études nakubwiye. Niyo akuye kuraba ibibazo umwarimu yatoye ibibazo bingahe. Ivyo bibazo pertinence yavyo ingana imeze gute. Nukuvuga aho nyene kitaraja kure akuye kugira ishanje umwigisha kubera kubaza kabazo kameze uku mu munota umwe. Hari ishuri rimwe ni kibazo c'isaha imwe barakuba ati agiye mu kibazo uba wateguye ibibazo bituma amara niburi tuvuga 1 heure par semaine. Examen yayo ndikwiye gukorwa mu gihe kiri musi y'isaha. Nukuvuga akwiye gufata umwanya. Nanavuze ko ntanga karorero k'ishuri. Jewe narakurikiranye kuko naragize abana biga muri iryo shure kuri lycée du Saint-Esprit. Naratahurira ukuntu abana baho baronka amanota meza muri examen concours na examen d'etat. D'abord iwabo
ama interrogation kumwe nabivuze interrogation ntayiba munsi y'ibibazo bitanu naho ko barakabazo gatoya ako ni cambere ica kabiri iyo bakora examen umwana akora examen ndende ituma yicara ntasohoke ku mwanya no kuvuga iryo shuri rimenyereza abanyeshure iyo bakora ikibazo ko bakwiye kwicara bakaruha nico gituma iyo bagiye ni mu examen d'etat ibibazo biba bifata umwanya wo gukora bo barabimenyereye nukuvuga iyo yicaye yamenyereye kwicara karuha babandi nabo babaho tubazo tugufi naho abari wa mbere akabaha yahora kuri ibibazo kabiheza mu minota mike agiye muri vya bindi azoruha kirikare usange vyamunaniye nico gituma rero hari amashuri nk'ayo mashuri uravye wasanga amanota baronka kwishure aha bishika akaruta yoronka muri exeta kuko bwa mbere babamenyereje kubaha ibibazo bikwiye nkuko nabivuze birimo bimwe mu byo bahora babaza kandi bafata umwanya ukwiye gukora ikibazo batagiye gufyina urumva rero niyo mvuze uruhara rwo kugira umunyeshuri amenye ruri ku munyeshuri yegome ariko ruri niko kubatora ibibazo abigisha ubwoko bw'ibibazo babaza hanyuma ivyo nabyo akabagenzurwa na prefet des études araba ati ibibazo babajije ntibikomeye cyane nibindi okay ngira ngo turangiza igitabo ciwawe kubadukurikiye bashaka kumva ko bagikeneye egome bokironka gute hakaro twebwe kano kanya muri Bujumbura kutari Bujumbura wecu umushira gute ntibyoroshe ariko ibujumbura hakunda gushikwa n'abantu benshi twavugana ngubu iki gitabo kuri librairie Saint Paul barabitwaye barabigura je ndonsa aho ndi canke sindakigurisha menshi ndagurisha 15,000 ndazi ko amafaranga atari menshi ariko ndizera ko bikwiye gukoresha uko ariko sindangize hari utuntu tubiri nashizemo dukenewe hari ivyo nita de test ivyo birakenewe cyane sinabivuze ko hariho test zibiri test de style d'apprentissage nukuvuga irimo kandi si biharuro birebire urasoma ukishura tunyisha utora A ou B hakaba na type de mémoire ubwoko bwa mémoire wawe iyo wiga nabwo nyene wabikora nukuvuga nabyo nyene narerekanye yuko ukwiye gukora izo test ukamenya style yawe hariyo style iyo wiga ari associateur sinabisobanura urazo kubibona na style ori etapiste ni style d'apprentissage nkurikije ibitabo nasomye hakaba type de mémoire visuelle et mémoire auditive verbale nukuvuga ubikoze bacha bakwereka ti kufise tel type de style d'apprentissage ukwiye kwiga gutya kugira ngo uronke amanota meza kufise tel type de mémoire ukwiye kwiga gutya kugira ngo uronke amanota meza cyangwa irushirize kuyaronka ivyo rero navyo birakenewe awo kigura yo bikora kandi abishize mu ngiro nta kibazo nkaba nizeye ko byukuri tubishize mu ngiro tworonka amanota meza yotuma bigenda neza mu manota abana baronka mu mashuri yacu nuko muta ndagushimiye kuri ibi byose mushoye gusangiza abarundi twizera ko abazobishira mu ngiro ejo tuzobona abantu benshi baje kugwego mpuzamakungu neza cyane reka jewe ndabakengurukire kuko mu mpaye akajyo ko kugira ngo menyekanishe ubushakashatsi butoya ahubwo mpamagarira n'abandi navuze ko ari prefet des études jewe n'ubu nditeguye ari ishure giteguye ati ngwino tugire exposé ngwino tugire experimentation mu classe kanaka turabe ko uvuga hariya bishigwa mu ngiro niteguye ko twokorana kuko ntibikwiye gusigara mu majambo gusa dukwiye kubishira mu ngiro turabe ko bishoboka nditeguye wondondera kuganira tukabikora hanyuma tukavata bimwe twavuze twabishize mu ngiro hanaka ndabe ivyo twashitseko aga contact kanyu baraza ukabona ngaha hama baheze babarondere kandi siza kuzogenda neza murakoze cyane naje ndabakengurukiye kuko ko kigoro mwagize kugira ngo munyumvirize murakoze abariko baradukurikira ndabashimiye ku mwanya mwese mwafashe sangiza kino kiganira abandi
ahasigaye tuzohuriye mu kindi kiganiro c'ubutaha naho gutaha mwari kumwe na Omdi Shanima. Bye bye.